Amahoro bakundwa bene data dusangiye urugendo ruja mu ijuru. Amazina yanje nigira neza Divine nkuko bisanzwe. Yesu Kristo nahabwa icubahiro, yongeye kutwemera kuvyuka no munsi kino gitondo tugiye tubona tuvyuka duhumeka umwuka w'abakiriho, nahabwa icubahiro. Tugiye rero kuduza isengesho tumushimira nkuko dusanzwe tubikora, ariko imbere yaho ngiye kubasomera ijambo ry'Imana. Imana ishize mu mutima wanje, numvise no basangiza kugira ngo buri wese uyu munsi arigendere rishobora kugira ico ribafashije. Tugiye gusoma muri Yakobo igice ca 3 ku murongo wa mbere. Ku mutwe w'amajambo haranditse ngo gufata ururimi. Umurongo wa mbere: bene data, muri mwebwe ntihakabe benshi barondera kuba bigisha, murazi ko tuzocigwa urubanza rurutiza abandi. Kuko twese dutsitara muri byinshi, umuntu wese adatsitara mu byo avuga aba ari umuntu atunganye rwose, ashobora no kuganza umubiri wiwe wose. Iyo tujiginyitse amafarasi mu kanwa kayo kugira ngo adukundire, duhindukiza n'imibiri yayo yose. Kandi raba n'amato naho yoba manini manini ate, agakubebwa n'umuyaga uhuhuta cane, ingafe n'ahari ntonto cane nizo ziyerekeza aho abayatumbereza bagomba. N'ururimi niko ruri, n'urugingo rutoya rukirarira ibikomeye. Raba ishamba naho ryoba rinini rite, ridomekwa n'akariro gake. Ururimi n'umuriro ni kibi kingana isi. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu, ruhumanya umubiri wose, rudomeka ukubaho kwacu kose, nagwo ruba rwadometswe na Gehinomu. Kuko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka n'ivyikwega n'ivyo mu kiyaga bigundwa n'abantu, kandi barabigunze. Ariko ururimi nta muntu yoshobora kurugunda. Nububi bucambagirana, bwuzuye ubumara bwica. Umurongo w'icenda: ubwo nibwo dushimisha umwami Imana data wa twese, kandi nibwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamwo umuhezagiro n'umuvumo. Bene data, ibyo ntibikwiye kumera bityo. Mbega iriba ryodudubiza amazi aryoshe n'ay'umururazi mu mbizi imwe? Bene data, mbega umusukoni woshobora kwama elayo, canke umuzabibu wo kwama isukoni? Ni kwa amazi y'umunyu adashobora kuvamwo yaryoshe. Imana idufashe cyane. N'aya majambo y'Imana Imana yampaye kino gitondo ngo ndabasangize, ngo mbega iriba ryodudubiza amazi aryoshe n'ay'umururazi mu mbizi imwe. Yesu adufashe cyane. Ngo mu kanwa kamwe ngo havamwo umuhezagiro ngo n'umuvumo. Yesu nadufashe. Muntu w'Imana, muntu wese uri kurankurikira, ndakwifuriza uno munsi kugerageza gusaba Imana ikagufasha kurinda ururimi rwawe, kubera ururimi ngo ni kibi kingana isi. Ngo kandi ngo ishamba ngo ni rinini, ngo ntaryo bari rinini rimeze rite, ngo ridomekwa ngo n'akariro gake, ngo ni ko ururimi rumera. Imana idufashe cyane. Muri Filemoni igice ca mbere ku murongo wa 20 haravuga ngo: ego mwene data, nkubone mwikimazi mu mwami wacu, unduhura umutima muri Kristo. Yesu nashimwe. Ndabipfuriza abantu mwese muriko muranyumviriza ko Imana yodufasha uyu munsi mu kanwa kacu akavamwe amajambo aruhurira imitima y'abatwumva, abantu bakatubona mwikimazi biturutse ku majambo yacu, ku rurimi rwacu tuba twashoboye gukontrola, tukavuga ivyubaka. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusenga Imana rero. Ndifuza ko tujana buri wese akabwira Imana igituma Imana yo mu ijuru yatugabiye kino gitondo, nukugira ngo n'abantu badakunze gusenga Imana babimenyeremo. Iyo umenyereye ikintu, umenyereje umubiri wawe, urageraho ukakimenyera, ku buryo iyo utagikoze umubiri wawe uguma ukirekrama. Nukuvuga ngo bene data, abantu mwimenyereza gusenga Imana buri gitondo, biragoye cyane. Ubwa mbere Satani arakurwanya, ntibikunde nyene ukaja no gusenga Imana
imana ukumva nyine urarushe, ukumva ufise ibintu byinshi, ukumva ufise umwanya mutoya. Ariko iyo wagiye ugira effort yukuza uravyuka buri kanya, buri munsi iyo uvyutse ugafata iminota 5 ukaja imbere y'Imana ugasenga, haragera igihe umubiri wawe ukabimenyera, ugahora wumva bimeze nka kurya umuntu agira inzara afata ifunguro. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma kandi kubaho mu buzima bwo gusenga ni ibintu by'igiciro bikomeye cyane mu buzima bw'umuntu, kuko Imana icimanuka ikakwegera, kandi imanutse Imana ikakwegera ikabana nawe, ubona ibintu byinshi mu buzima bwawe. Abantu bagendanye n'Imana bagize umugisha ukomeye muri iyi si, Imana igendana nabo kugeza ku iherezo ryabo. Kandi nkunze kubona abantu b'Imana, abantu bafashe umwanzuro wo kugira Imana inshuti yabo, ntiyigera ibareka ngo barangize nabi. Naho yohura n'umwami wa Satani akamurasa, Imana iramukurikirana mpaka. Nishakore ku muntu yayirondeye akayigira umugenzi ko arangiza nabi. Iyo niyo bonisi nagiye mbona Imana iha abantu barondera kuyiyegereza bakayihamagara. Yesu nashimwe cyane. Abantu mutaronka umwanya wo gusenga mu munsi hagati, basi muze muravyukira imbere yayo, mufate iminota mikeya. Dushobora kujana ukagwa nko kuri iyi video ukumva unyote, ukumva ijambo ry'Imana. Hanyuma uko umunsi ugenda, nkunze kubona abantu bakunze kubana natwe kenshi. No kuvuga ngo rero iyo wamenyereje kuzura byuka, hazogera igihe utazoza urafashwa no kumviriza abandi, wowe nyene umubiri wawe uzura birekrama, usanga nyene wamenye kuzura byukira imbere y'Imana buri gihe. Yesu nashimwe cyane. Abantu mwese mwagira ubuntu bwo kumenya ibanga ryo kuvyukira imbere y'Imana buri gitondo, murabizi namwe avantage zavyo, sivyo umuntu yirirwa aravuga. Nico gituma umuntu ataramenya rino banga azobigerageza arabe. Yesu nashimwe cyane. Rero tugira dusenga Imana, umuntu wese ahari azamura ijwi. Nibura ahantu udashaka kuzamura ijwi, nagusaba gusenga mu mutima, ariko tujane usenge ku giti cawe, kuko ibyo usaba Imana ntavyo nzi, ariko urabizi. Kandi Imana yumva umwe wese, buri wese uko asenga Imana ibiri kumwe nawe. No kuvuga ngo rero ugiye gusenga Imana, uyibwire uko ubyumva, uyishimire ku giti cawe, hanyuma uyereke ibibazo bikugoye, hanyuma usengera abandi. Kuko iyo ushize imbere ibya mugenzi wawe, ukirengagiza ibyawe, ugashira imbere mugenzi wawe, ivyo navyo hari ikintu Imana yo mwijuru ibirebako ikakugirira neza. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge rero. Mwami Imana Data twese uri mwijuru, Mana ugororotse, Mana uri mwijuru, tuje imbere yawe, turagushima Mana kino gitondo ciza wongeye kutwereka. Turagukengurukiye Mana ukuntu wongeye kutugirira neza, ukatwemera Mwami Yesu Kristo kuvyuka uno munsi tugihumeka impwemu z'abakiriho. Mwami Imana Data twese uri mwijuru, si bisanzwe na gatoya Mana. Yesu nuhabwe ishimwe, nuhabwe icubahiro Mana yo mwijuru. Twirengagije ibinabira dufise bitugoye mu mitima yacu, turazamuye ishimwe Mwami Yesu Kristo. Icubahiro n'inganji nibi byawe nyakubahwa, urakoze ndagushimiye. None Mwami Imana Data twese uri mwijuru, hamwe n'ibyo twongeye gusengera abantu baraye nabi, hamwe n'ibyo twongeye gusengera abantu bataronse uko baryama neza bafise amahoro, nongeye gusengera abantu Mwami bafise ibibazo binabiriya mu buzima bwabo, bibagoye bibaruhije, mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu Mana ariko aragusenga muri kano kanya, ariko aratwumviriza, ariko arumviriza kino kiganiro, ashize ibintu imbere yawe bimugoye Mana, ndakwinginze ugendagende Mwami Yesu Kristo, uraba umuntu umwe wese Mana ivyo ariko arakubwira kano kanya Yesu Kristo bitandukanye. Erega Mana yo mwijuru, hari abantu bamaze kukumenya uko uteye Mana, kutarobanura abantu ku butoni. Umuntu wese akora ivyo ushaka umwemera, kandi umaze kumwemera aguhamagaye uramwumva. Mwami Imana Data wa twese uri mwijuru, umuntu wese ariko aragutakira aguhamagara ngo uze umutabare, afise ibinabiriya bimugoye, ndakwinginze Yesu Kristo umwumve, ndaguhamagaye, ndakwinginze Mwami ngo umugirire neza uyu munsi Mana, urema amashimwe mu buzima bwiwe, uzobukoze Mwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma Mana
iri jambo duhaye rero Yesu udufashe kugumya ururimi ruratugora Mana. Hari n'igihe ubwira umuntu agira gutya agasanga yavuze ijambo agasigara aricuza ico yarivugiye. Hari igihe mwami Satani atugenderera ugasanga mwami Yesu Kristo tuvuze ibisunitswe n'impwemu. Nico gituma dusavye mpwemu yera ngo azabane natwe. Mpwemu yera rero azotwereka uko dukwiye kwitwara, azotwereka ibyo dukwiye kuvuga n'ivyo dukwiye guceceka. Mwami Mana Data wa twese uri mwijuru, turakwinginze tubivyete bisomeka. Mana tugirire ikimaze abatwumva, Mana tubere ikimaze abaza kuba bari kumwe natwe, abirigwana natwe abo duhura. Mana yo mwijuru, amajambo ava mu kanwa kacu nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze muri Filemoni, amajambo ava mu kanwa kacu aba yo kuruhura umutima mwami Yesu Kristo, abantu bari buyabwigwe. Uzobukoze Mana yo mwijuru. Kubw'ivyo rero Yesu Kristo, urabizi ko tudahwema kugusaba iherezo ryiza Mana yo mwijuru. Ntibiba vyoroshe muri runo rugendo, nico gituma Mana tugusaba gukomeza ubana natwe, kuko tutari kumwe nawe nta na kimwe twoshobora. Satani aguma agerageza ibi na biriya kugira ngo atugwishe, kugira ngo aturase imyami myinshi yaka umuriro, kugira ngo dute hasi dutsitaze hanyuma turambigwe tubivemo. Ariko mwami wacu Yesu Kristo turabizi ko wamunesheje. Yesu nico gituma tuguhamagaye ugumane natwe muri runo rugendo. Hanyuma Mana urabizi kiba catuzinduye rero ahanini no kugushimira, hanyuma Yesu Kristo tugaca tukwiragiza. Mana buri munsi ntiturambigwa, kuko ku munsi uza niko haba hari n'ibindi bishasha biturindiriye. Nico gituma Mana yo mwijuru tugusaba ko twitangira imbere muri vyose, udufata akaboko Yesu. Ntibiba vyoroshe na gatoya. Satani aguma dutega ibi na biriya, ashaka kutugira nabi, ashaka kutuvuruga, ashaka kutubuza amahoro, ashaka kutwica, agashaka kwica umubiri, agashaka no kwica ubugingo. Nico gituma Mana tuguhamagaye ngo tube hafi, ugumane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Mana yo mwijuru, imitego yose Satani aza gutega uno munsi uyitegure mu izina rya Yesu Kristo. Ibyaza gupanga byose uvyice mwami, ibyo tuza gupanga gukora ubibemwo, ibitajanye nuko ushaka uvyice, utuyobora aho gutucira inzira wewe nyene zidushikana ku mugisha waduteguriye, kuko abukondora hano umugisha nawo wibifadika. Ivyo Bibiliya bitwereka gose ko abantu wagiye ugira abatoni bawe wabaha kwagukiga, ugasanga bafise ibintu vyinshi nibisaguka. Urakoze Mana, tugusavye imigisha, tugusavye amariba yepfo nayo haruguru, tugusavye kubana natwe, tugusavye kutuzitirira kubana natwe Yesu Kristo, ukatuzigamira abacu n'ivyacu. Hanyuma ugaca ugenderera abafise ibibazo n'abariko bararira, ugakemura ibibazo byabo, abariko baragusenga bakwereka ibibazo ibi na biriya, ubumvirize ubagirire neza Mana yo mwijuru. Ubatabare kuko wavuze ngo dusabe tuzohabwa, ngo kandi ndusaba twizeye ngo ico dusavye ngo mu izina rya Yesu Kristo ngo kizotuberako. Urakoze Data ko vyumvise kandi kubikora. Urazi ko tutikebagura mu kugusaba, kuko umenya ibidukwiye Mana, ukabiduhera ubuntu n'imbabazi. Ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemwo. Amena.